teleza we. Oyo, welcome kuri page yanje. Abantu ba mbere muri 186. Gira share mu ma group everywhere. Mukanya uraza kubona bageze kuri igihumbi. Tuyage tuvugane kubyerekeye bimwe n'ibindi. Reke muziki wacu iterambere ryacu amaze nzane raporo kuba boss banje n'igihugu cyose impamvu ntarabasha gushika mu rugo gushika kuri no mwanya yaga oyo mugire share nyinshi like nyinshi share everywhere mutegura ibibazo byanyu mukanya ndaje tuyage igihe cy'iminota itari myinshi minota 20 gusa nateguye tubayagishe tuvugane bimwe n'ibindi kubyerekeye muziki wacu dore ko iyi ari platform ya SatB yahoze yitwa SatB Satellite King kuva ivuka ariko ubu ikaba yitwa SatB only. Nibaza yuko ari platform yawe yanje yakwigishije byinshi yakumenyesheje byinshi yatumye utahura byinshi waranterereye byinshi biciye kuri platform ndatera imbere kuva mu myaka iraho till now ngenda soma ivyiyumviro byanyu bigenda binyubaka bituma mba ubundi buno munsi ndetse no gushika ku cifuzo canje arico dusangiye icifuzo cyo gushikana kure umuziki wacu. Urashobora kumbaza ikibazo ariko imbere reka ndabaha iminota 3 yonyene yo kugira share iyi page no gusangiza abandi tube benshi mu kuburyo dukwiye 2,000 nca ntangura tudakwiye 2,000 abari live sintangura kuko ndashaka kuvugisha abantu benshi muri abantu hafi 200 na ariko gute se no bura abantu 2,000 baza guteramana nanje kumvikana nanje mu byo nza kuvuga no mwanya yop. Okay, turabandanya tugira share iyi live yacu tuyipartager ahantu n'ahandi kubera yuko tugira tuvugane ibintu ngira kamaro mu bariko barabaza ibibazo ntiharagira mukoreshe ya kwanza tugereye ku bantu 1,000 hama duce tubandanye murakoze. Ikangiye gufata akantu ngaha ndaje share zanyu zigeze he mukore mubandanye mukora share dusangire ikiyago kuri no munsi magazine neza hitwa Mbezi ku murwa mukuru wa Dar es Salaam aho mwandungitse kubakorera igikorwa ngira kamara twatanguye
ibibazo byanyu muri commentaire. Twagiye ikibazo cya mbere maza kwishura. Kentura, say hi ku bashabiki. Kibazo cya mbere uzorondere Mario TZ hamwe n'abandi mukore collabo. Okay, turabishize muri gahunda. Uzotuwasunga na Konde Boy. Ntacyo ndabivuga ko kuri uno mwanya. Uratevye Rogers. Naje. Divin warahagarariye neza igihugu, respect, murakoze. Turi kumwe muri Zambia, satura tera imbere nk'umuzinga. Ahubwo twese dutera imbere. Kanyosha turagukumbuye imuhira Kenya Empire. Ndifuza kukuvugiriza live music. Icyumviro cyiza. Collabo na Harmonize irahari king. Ntacyo ndabivuga ko muri no mwanya. Bandanya mugira share. Ndiko ndasoma ibibazo byanyu. Tugaruke kandi tukagiye n'ibibazo. Vipi brother, ulifanya collabo ngapi hapo TZ? Tukumbuke na sisi tena wa Kenya. Okay, nimefanya collabo 3 TZ. Wa Kenya nitakuja very soon. Chiza fans bawe Zambia ndabaramukije, ndabafitiye surprise. Jewe naravuze ko ari Mose y'Urundi. Thank you bro, asante sana. Yaga oyo. Collabo na Harmonize ni ryari? Muri album yanje shash igiye kuza. Inshallah ndabiteganya. Satbi habye uvuze Collabo na Harmonize na Satbi atache uyivuga ko ushaka nzane screen za Insta story. na mpamvu yo kugira impari, ariko reka twitege tujyane n'umwanya. Sibyo ga mwene wacu. Okay, Claude, Satbi ndagukunda cyane, nanjye ndagukunda. Zambia ndafitiye surprise. Okay. Okay, Team Satura from Ruyigi. Yaga Satbi ndagukunda cyane, rawo dukorera umuti. Ndi Ive ngaha muri Rohero. Ive ndabakunda cyane nanje. Gira share live tubandanye dusangiza abandi iki kiyago. Satbi uzutunyarukirize, ntimuzotebe kurekura amakorabo nimba ahari. Nibaza yuko ari icyumviro cyiza cyane. Reka tugikorereko. Ibyo nivyo. Kurundi ruhande ndagushigikira. Ndagukunda cyane. Ndakumviriza cyane ngaha Zambia. Dawa ya murakoze. Nanjye ndabakunda cyane gose. Mani baheza ki. Kuri support yanyu. Satbira bavuge rino zina ryanje vrema. Kabos James best Rukundo.
yaga Sadbi urashoboye waratwemeje Tanzania merci Satobi waratugiye muri Tanzania merci ino Malawi merci murakoze I will need you muri South Africa inshallah ndi Congo Brazzaville ndakwemera bro nani ndakwemera thank you safi Sadbi nakubali kabisa kaka nami nakubali kaka mbere yo gusohora album n'indirimbo zosohora nta ndirimbo zosohora tuzobaha map yose vuba bari bawutwaye urawuzamura none muki umuziki fans bawe muyinga turi kumwe cyane nukuri Ngozi turagukumbuye big bro yo Ngozi oyo bantu banje y'Ingozi respect yaga South Africa turagukeneye please nani ndabakeneye please turakenerani yaga komera mutamu baturuhuro ridawa namwe muri abaganga asante Sadbi uri umuntu wanje ndagufana nanje uri umuntu wanje ndagufana zota harya zota vuba sivyo king wowe ubuduzi bendera yaradugijwe muri 1962 ahubwo isho tugomba gukora no kuguma turifatira aho riri ntirimanuke okay message ni nyinshi sishaka kuzisoma zose ariko ndagerageza gira share live ku buryo tugere igihumbi numve ko ndi kumwe n'abantu benshi bankurikira Sadbi Kenya tunakupa hongera na mimi na sisi Warundi tunawapa hongera Sadbi uguma wivyibuhira be nice nayo kadakora je nguma vyiwa kweli sini maisha basi mbe Fizo la kuishuye kw'ibyo wavuze muri Tanzania anyishuriye iki anyishuriye iki kweli aho akunda kuturenganya satubireka ngukeze kubyo wakoze muri Tanzania asante indirimbo na Double J canke abandi Double J yes ndafise imigambi narasendinze request management yanje yarasendinze request ya Collabo Double J aremera urandyohera kabisa vuba tuzokora Sadbira baremisi y'inkuru y'ukuri kugira uzohore uyipiga nyene kubera indimu yamaze good idea kabisa Sadbi menipa dawa ukalewa Sadbi ndakwemera none Collabo ryari na Konde Boy biri muri gahunda turagukunda cyane bro nanje ndabakunda hello Sadbi brother komera mutama Sadbi yo naye mubazi ibindi bitubaka byubaka n'abantu badukurikirana Ofet komaderi zose turagukunda turagukumbuye yes thank you so much umaze kuyivuga rimwe icuzana basi n'iyindi ya kabiri ivuga ku iterambere rusangi mu byo nkora bijanye n'akazi kanje ushaka umbwire n'ibijanye n'akazi kawe nta kibazo okay twagiye Sadbi ndagukumbuye nani ndabakumbuye niyo ndirimbo yawe nshashigeze iyahe boss kweli turagukumbuye Ngozi soon Collabo na Harmonize nacho ndiko ndabivugako nuno mwanya ariko amakuru wumva
hirya nino nayo nyene. So be in the Ukraine cave, but I follow you. Welcome in Ukraine. Yes. Ndabaramukije mugira amahoro aho muri. Yemere ibyo Putin ababwira. Sawa. Tubwiye ibyo umaze kwiga mu by'umuziki. Urabona ngaha ikintu citwa gang. Mumva konde gang, only konde gang. Ibintu bimeze uko. Ni gang n'abantu baba ari benshi. Baba biyunze bakorera hamwe. Jewe naragiye neza na neza konde gang niho namira. Narabonye ingene abantu ari benshi usanga muri rimwe umwe afise crew y'abantu benshi na stands ku buryo habaho inyo mu bintu byabo bigatuma bitera imbere. Bese ya mabife ya Diamond na Nuzenye vyamaho mu Burundi mu byumvise byaduse n'ibintu bisanzwe y'abantu badahuza. So rero ngaba bakorera hamwe ikintu nize cyane nuko bakorera hamwe cyane. Ntuyumve ngo abana ba Collabo abana ba Harmonize. Oya bimeze uko ariko hari ikintu cyo kuvuga ati turaba Tanzania twese. Ico nico gituma batera imbere. Kabisa. Turawe ndio King asante. Tubiduye Collabo mu Uganda. Reka tucyumvire tuyikorereko. Mumbone iminota igeze kuri ingahe? Minota igeze kuri ingahe? Kwitagenda 10. Okay. Umva bro, ugomba kwagura umuziki nk'aba Tanzania bro. Yes, we try. Turagerageza. Nihe manura woha abandi baririmbyi. Abandi baririmbyi no gukora cyane. No gukorera hamwe. Nk'abaririmbyi bazi ubu sinibaza yuko biri ngombwa yuko ngo bakorera ku ma beef cyane. Ntacyo bimaze. Ntacyo bimaze pe kabisa. Bakorere hamwe, bakora umuziki mwiza. Bajane n'igihe pourquoi pas. Ntacyo bitwaye kujana n'igihe. Jezi mbona icyo bitwaye kuri no mwanya. Kuvyo ndiko ndabona nukuvuga yuko ushaka gutera imbere wewe urajana n'igihe. Kwera kwa elements. Okay. Nigikura akora kugira ngo batoya bawe. Je baze gukora vyinshi batoya banje bazogirako. Cyagiye murindiriye ngo mfe. Sinababwiye murindiriye ngo mfe. Muje mvuga yarakoze ibi. Ariko we subiza amaso nyuma. Uraba urugendo. Uzosanga narakoze byinshi. Batonya banje bazoshikirako bagendereko kandi bazomererwa neza. Kabisa. Yaga mutama washu yaga. Biorabere akarero keza abandi batoya bawe amabe twabonye afata indege yagiye mu gikorwa nawe nyine. No tuko turagura imbibe. Yes. Twese hamwe vuba muzobona ibyo turimo. Urumuti ndagukunda cyane. Nawe ndagukunda. Wewe hamwe na Big Fizo muri kuri ku rwego rudasanzwe muri Burundi rero n'ubu modo wa Collabo. Je nta kibazo kweri Collabo nkuko yabivuze bandi ready anytime. Bandi ready. Nimba ari kubera target y'abafana bacu b'i Burundi no gukuza umuziki wacu w'u Burundi. Numva ko atakibazo byo babirimo kandi turamaze no kubivugana nkuko yabibabwiye. Umunsi umwe muzobona bibaye. Gusa icyonzi cyo umwe wese ubu arondera igihugu. Akorera
arondera agira amateka igihugu. Turabona ari igihugu twese kandi nta mpamvu yo kurirwa ducanamo. Just to be respect man can Collabo na Kandege boy. Namaze gucisha icyo kibazo cyane. Gushikaho kigo kiramena umutwe. Basi mugihagarike kukibaza navuze nti ntashe ndakivuga ko icyo kibazo ariko turiko turabipanga. Yeah. Respect. Kumira cyane indirimbo shasha yawe wenyine zo kwiza 5 minutes mwa ndakwinginze. Oye ibyo nibikunda ntarafata akarere. Sinibaza ko bikunda muri iki gihe. Nico gituma ndiko ndahanga. Nico gituma nkiri ngaha muri aka kanya. Iyo ndakubwiye ndagukuriye inkoni kubwishitsi 5 millions atbi wenyene ni hamwe nyene umuntu akora akantu pap kagenda ukabona ibintu birahindutse utavyiteze. Ariko kuvuga ngo abarundi bonyine ngo bishobore ivyo ntibirakunda. Ntiyaragira yuko abarundi bakuza 5 millions emwa ntiyaragira abantu bakoresha mitandao ni abantu bake igihugu gisa abantu bake ahubwo imihari y'ama viewers aho turiko turaja imihari y'ama viewers iki si ibintu tukwiye gushingira ko cyane ubu. Je uvuze ngo Muri gang na ndifise 3 millions viewers kugira ngo zishikire papa ni komba ariko sikuvuga ngo noca mvuga ngo ni vyatari cyane ngo so indirimbo ikagira viewers nke ngo ntiba yashise mu bantu oya viewers ziza kugira nyene ziza wakubita ingoma wagira target ukaronka viewers ikakubita ingoma wagira target nziza ukaronka viewers. Yeah. Collabo na Ibra TZ, yes. Ibra afise album, Muri Album yiwe tufisaniye indirimbo imwe. Ni asohoka uzoyibona. Yeah. Kabisa. Kunda. Naenda ukunda. Hit sana. Kama kawa. Basi sisi ndo wanyama mwanangu wa game. Tumetengeneza game. Sasa hivi tutalitembelea. Na tunalipanua zaidi kupitia nguvu zetu. Na sisi wote pamoja tunaweza. Kabisa. Nafikia utaniangusha bro. Mimi siangusha nagi. Muziki wangu mimi, umuziki wanje wari umuziki mwiza everyday. Wewe umvise ko umuziki wanje utari mwiza nukuvuga ko utegeza gusuzuma ugutwi kwawe cyangwa usanga uba wawakiriye ufitiye akangonongono nyene ntago kumva ko ari mwiza ariko wumvise neza umuziki wanje wose sora je ndasora good music, pure music. Kandi nico gituma kushika kuri no mwanya nkiriho kuko ugerageje kuraba ibitero ama ntuzenye y'ama media amwe yagiye ama club nini yagiye ubu urabona ko na chaba I'm still sad be kandi ndimvuza umuziki wanje nkunda ariko kuba ntovuzwa club canke hehe cyo si kibazo kuko abantu baja club nibo baguma muhira ariko mvuza umuziki ushaka gutamba pole pole now kandi wumviriza n'amajambo na melody ukumva umuziki kuzobaho imyaka yose. Sadubi komera waragize ibintu bikaze muri Tanzania murakoze cyane.
akoze icyo shaka mu muziki w'uburundi shaka respect yanje, shaka agaciro kanje, shaka respect yanje only kabisa, only that. Okay, gira share live tugira tubandanye tuduga, kora share yaga intwari, namwe muri intwari murakoze cyane. Sara cool, ndagukunda Satubinani, ndagukunda. Nakoze ukuntu wabyifashe nko Tanzania kandi bandaye. Thank you so much. Ndagukunda cyane, Imana ibandanye kugira neza. Nageze kugira ngo nshike ngaha ni mihezagiro y'abarundi. Nukuri ndavye ingene abarundi bagiye bashigikira bivanye n'ivyo bagenda babona. Jewe commentaire zanje kuva mu mwaka wa 2011 ku maradiyo n'ahandi hose, commentaire zari izo guhezagira. Imana kuba iguhezagire, kandi barabona ivyambako, ariko bakavuga bati Imana wewe iguhezagire utera imbere. Sishobora guharura commentaire z'abarundi nagiye n'amatelefone agenda rongera ku maradiyo. Ico gihe amaradiyo aragi gikora neza, internet zitaraza, ntubo rakora neza, ntushaka kuba hit cyane utavugwa ku radio, utavutswa ku radio ibishoboka. Ariko kuva ico gihe gushika no munsi commentaire nagenda ronga zose zari imihezagiro nyinshi. Ico gituma je mvuga nti jewe nzogwa ki Imana inkuye ko amaboko abarundi bakamvuma, kuko abarundi bo bampezagiye. Ahanini nahezagiwe n'Imana, hamahaza abarundi 2011 10 12 iduwa z'abantu b'Imana bagenda barabona akarenganyo, agasuzuguro byose, bakagenda bavuga bati Mana fasha Sati, Mana fasha uyu muntu turabona ko arenganywa, arafise talent, mufasha. Ivyo nivyo byanshikanye ngaho, kandi ivyo mvuga ndazi ko abantu bankurikiranye babizi neza cyane. Cyo gituma twibereho mahoro, umuntu wese abaho bivanye n'uwundi, kuko nta muntu yobaho ngo abane n'amabuye. Oya, amabuye ntavuga, amabuye arubaka inzu akagirane, niyo kazi kayo. Abantu bakabana, mu kubana murubakana. Sasa ikintu ushaka kugira abarundi muri kano kanya, ndababwire nti jewe twarabaye imyaka myinshi, jewe twarakoranye imyaka myinshi, jewe nta Satubi mutazi, muranzi Satubi, Satura Mabafre, Furungu, Emperor of Kenya Empire. Murazi iwo mutazi ni Karume, ariwe yama batangaza gusa. Ariko ba Satubi, ba Kingi, ba Marshal, bandi bose murabazi, muranzi. Kubera iki munsi? Nkuko nabivuze mu ndirimbo Bujumbura so, munzi kubera mwumvishijwe ryanje ndirimba, murahezagira, muravuga tuti reka dushire ku itafari ryacu. Iryo tafari ryaragize icyo rimaze, sitarinzi ko no munsi nzokwishara aha ngayo nguko. Atafari yayo mwashizeko hatugejeje aha, ariko aho tugeze hadusaba ibindi bintu. Aho tugeze hasaba Satubi wundi. Naririmbye indirimbo z'amajambo meza, indirimbo zitarimwo ibintu nyene bititura akaranga muntu mu bisanzwe. Ni ikintu kiranga, nimba wowe uri igikoko ufise ikintu kikuranga kuri igikoko.
nimba turi abantu dufise ikintu kituranga ko turi abantu. Sasa ikintu nagira nsaba abarundi no kunyemerera nkabareka gato nkakora niyumvira kure kubareka uti gute, uti sadagomba dureke gute. Hari indirimbo naririmba nyandika mugi munsubize umubabaro, izi indirimbo nyene wumva ko risa abarundi. Izo mumbabarire ndazireke ngira indirimbo nka dawa, nka baby girl, nka gacugere, dutandukire ahandi ahantu, ndondere irindi soko munshigikire. Sisora indirimbo nka gacugere munyime viewers kubera mutumva ururimi. No, icyo kintu nanje bwanje nikizombuza ko mbandanya nkora indirimbo nka baby girl, ko mbandanya nkora indirimbo nka dawa, ngo kubera ngo abarundi mwavuze ati iyo ndirimbo siyo kubera mutumva ivyari ivyo. Oya, genda nibihe namwe ahubwo mu following, kuko turiko turagenda ahantu namwe mutazi, ariko mu myaka 5-4 muzoba ariho muri mwese. Rero icyo nsaba nuko mwoshigikira muri urugendo rushasha nijiyemo rwo kurondera isoko rya Afrika, ryo kurondera isoko rya East Africa no ku isi. Sukuvuga ngo ndaheba kuririmba mu Kirundi, oya. Sukuvuga ngo nururimi, oya. Ni kandi ya music ukora isi ikakumenya, ni kandi ya promotion ukora isi ikakumenya. Rero kuri uno mwanya nabwire yuko abarundi ntabibandako cyane mu gukora umuziki wanje. Mubimenye yuko ninakora umuziki nibanda Zambia, nibanda Cote d'Ivoire, wewe ukazoba utumva ati ibi utumva ivyarivu na vision yanje, ndagusavye uzokwihorere. Ni washira ko commentaire mbi naho kubera utumva vision yanje ntacyo bizontwara, ntacyo bizombwira, kuko no munsi umuziki wanje ndashaka kuwagura. Mu gihe ibice byinshi by'abarundi bidasohoka hanze, ibice byinshi by'abarundi bitaronka education y'umuziki aho ugeze, biciye ku radio, press conference, amaseminaire, bamenye neza aho umuziki w'Uburundi ugeze, wisi ugeze, nta kizohinduka. Twebwe tutagiye imbere ngo tubayobore, tubereke kind of music ishaka kudushikana kure, mudushigikire, ntimudupinye ngo yasohoye indirimbo ngo isumusora nk'iyo mubabaro, nayo iyo dawa niyo yatumye Harmonize ampamagara ngaha. Urabizi ubwo yumvise umuziki umusa, umuziki nashize ngaha beautiful iri mu Cyongereza, ndayiririmba abantu bose ngaha bararirimba. Uranyumva? Sasa rero birasaba yuko munyumviriza, mutahura ati Satibi wacu si wa wundi wo muri quartier, nagikora wa muziki wo gushimisha nyokuru. Nyokuru naramushimishije kuri satura amabafre, inkuru y'ukuri, no love, feel love. Ariko no munsi reka fata inzira ya dawa, reka fata inzira izoshikana ijwi rya nyogokuru, sogokuru, papa, umurundi wese mu makungu. Hama munshigikire muri icyo kintu, munshigikire muri iyo nzira
murabona namwe ko twagerageje tugira ngaha muri Tanzania turaziririmba za ndirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu, abarundi badatahura bakubwira ngo waririmbye urukato, abantu barazitabira, abantu baravuga bati ego wakoze igikorwa, ego uri umuririmbyi. Twari tuzi ko mu Burundi hariho umuririmbyi nk'uwo. Rero abahamagarire kunshigikira muri uru rugendo, kandi muntahure ntaririmbyi ya ndirimbo igukora ko ku mutima wumva amajambo, untahure kuko sinzoba ndayikoreye ubusa, nzoba nayikoreye abandi atari wewe, ariko azotuma wewe ugera ahantu ugahabwa agaciro. Ico twanka n'agasuzuguro ku mwana w'umurundi wese yari. Ico twanka ukutamenyekana k'umurundi, kutagira icyubahiro mu gihe mwe mutatwubaha abafana, mu gihe abafana bo hanze bataratahura umuziki w'u Burundi ngo bawumenye. Ntibizoryoha. Ikindi sabe cyane abafana kumpa respect yanje, agaciro kanje, gutahura effort zanje kugira tugere imbere. Nikimenyamenya yuko abantu badatahura muri uno mwanya ivyo ndiko ndavuga, hari abantu batavyumva kandi ari ukuri. Abo bantu usanga bahagaze hariya kure mu mwonga, hehe, tubazanira iterambere bakaryanka gose, bakakubwira bati wewe ivyo uriko uravuga n'urumogi, wewe ivyo uriko uravuga niki, mu gihe aribo bari inyuma y'amajambere, mu gihe baba bakeneye ahubwo gukurikira inzira kugira ngo nabo bazozereka abandi, nabo bazogira agaciro. So iri jambo ndarihagaze ku mwanya munini, ariko ndarirangije, ndarangirize ngaha, nabike banure. Icyo navuze nakivuze, icyo ntavuze ari icy'akamaro nzokivuga, atari icy'akamaro sinzokivuga, kuko umuntu mvuga byose mvuga mba navyiyumviriye, mba ntabishize ku mugambi, iba ari projet ndende. Akenshi ubusanga naravuze ibintu muri 2018, narakoze ibintu bigashika ubu abantu bagatangara. Kuki dutangara? Ahubwo tugire rimwe, tujane dushike kure. So urakoze cyane, sindabicisha amajambo. Thank you so much. Po abumva bumvise, abatavyumva birabasha, tuzogenda twege tumva ibintu kumwe, tuzokwijanire, tubasige musigare inyuma y'iterambere. Yaga, God bless you, mwarakoze. Thank you.